Kwa kugira ngo abaririmbyi basubire mu vyicaro tubone kumva ivy'Imana duteguriye kuri uyu munsi. None turahaye kazi umusiguzi w'ijambo ry'Imana wa mushitsi wacu Pastor Vena ashike hano adushikirize c'Imana yamutumye. Pokea sifa, Bwana pokea sifa, jina lako litukuzwe, Bwana pokea sifa. Pokea sifa, Bwana pokea sifa, jina lako litukuzwe, Bwana pokea sifa. Yesu nashimwe. Kongiriwe ubuntu n'Imana guhagarara imbere y'umugeni wa Kristo Yesu. None rero nongeye kubaha kaze no gutanga intaso zo mu Ruvumera pale Uswahilini. Pale ni Uswahilini sana kabisa. None rero wadutumye intasho nizo mu rugo zose nimuzakire mu izina rya Yesu Kristo. Ako kandi naho ari Uswahilini n'ahantu Yesu yafashe yikebeye yihaye. Noneho sisahiwe. Abagabo bari bazitiye ngo ntagira abandi bantu bahegera, mugo Yesu nawe arahinjira arahafata. Yesu nashimwe cyane. Nizo gituma rero muga nti pokeeni salama za Uswahilini kule. Sawa. None rero turabashimiye kwikaze mwaduhaye kandi mwadimisi mutwiyegereza. Natwebwe nashimiye Imana numvise mu nama bariko baratuma ndanumva rero bantumbereze ko inkoni bavuga ngo Vena muzogire mu kinama. Nanezerewe cyane kuko mwishengero muri Pentecote utaroreye umurongo biba bikunaniye. Urorera umurongo naho adohera imyaka n'imyaka urorera umurongo kandi umurongo ntaso wonona. Yesu nashimwe cyane. None rero kandi turabakeje ingene mwaronse abantu bahunze uburake buzoza bakemera kugira ikirenge mu cya Yesu. Turabakeje murasubirayo. Yesu nashimwe cyane. None rero reka dusome amajambo y'Imana. Dusome tumadimisi tuvugana ijambo ry'Imana ryavuga ngo kumugorosi azogirane azomererwa neza. Twasomye muri Yesaya 3:10 ngo mubwire umugorosi ko azomererwa neza. Andi ku murongo wa 11 navuga ngo umunyavyaha azomererwa nabi. Twasomye rero ikimanzo cyo kumugorosi twabonye kuri Nowa ingene umugorosi akinzishwa. Nene Imana yakinzishije Nowa imubariye kubada ubwato. Hanyuma uzoje mu gitabo cy'itanguriro cyo 6 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 9. Ku murongo wa 8 havuga ngo uhoraho Nowa we uhoraho aramushima. Ku murongo wa 9 havuga ngo Nowa yari umugorosi ntiyagira agasembwa. Kandi mu gitabo cy'itanguriro twahasomye ingene Imana yamuvuze ko nimwinjire mu bwato mwe nabo mu nzu yawe kuko murunganywe gubu ari wenyene nabonye ugorose imbere yanje. Imana isemuvuga ko arinjira kandi Imana ikirugara. Imaze kugara kuko Imana iraza abakizwa. Umukizwa n'umunyakigongwe, umukizwa n'umuntu mwiza cyane. kandi aho no Imana itugara ega yari kugurura kuko yari umuntu umeze neza cyane.
mugabo w'Imana yugaye ntawugurura. Hanyuma twarabonye ingene umugororotsi naho yoba ari kure ingene amenyekana. Twabonye ingene Imana yasanze yarungise intumwa zivuye mu ijuru basanga Loti hari aye i Sodomu na Gomora, maze rero abarirwa guhunga ngo have, kuko aho hantu Sodomu na Gomora hari hafatiwe ingingo. Hanyuma rero twabonye rero yuko kuba umugororotsi ari byiza cyane. None rero dusome amajambo y'Imana yandi tubandanye dusozera ako tubavuga irindi jambo gusozera. Turavuga ijambo ryo abagororotsi ingene dukwiye kuzigama umuriro. Dusome ijambo y'Imana mu gitabo cy'Abalewi. Igitabo cy'Abalewi igice cya 6. Igice cya 6 dusome ujya murongo wa 12. Nuko umuriro wo gishaniro uze wame waka ntuzime, umuherezi adayame awucana awurunde kw'inkwi uko bukeye aze azigereko kw'ibimazi cyo koswa, ashoshereze kw'iminure bimazi yishimwe. Umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzuzime. Yesu nadufashe cyane. Tuvuga rero umuriro, turabe ikimazi cy'umuriro ni iki. Yesu nashimwe cyane. Uyu n'umuriro. Iki gitabo dusomye cy'Abalewi ni kimwe mu bitabo 5 byanditswe na Mose. Hanyuma bari mu rugendo, bari bafise ibintu batanga by'ibimazi, hama kandi hari igihe batanga ibimazi ntibashire ku muriro, umuriro ugaca waduka ukaza ugatongora ikimazi. Byasa byerekana ko ikimazi batanze cyemewe n'Imana. Ndakwifuriza yuko ikimazi cyawe cyemerwa n'Imana. Yesu nashimwe. Ndakwifuriza ikimazi cyawe ko cyemerwa n'Imana. Uyu munsi nta ntama tuzana cyangwa inuma cyangwa ibindi, ariko iyo tuzi imbere y'Imana tugasenga, hanyuma amasengesho yacu akemerwa imbere y'Imana, nuko yuko imisozi hari igihe hacika ibiyaya kubera ububasha bw'Imana. Kandi umuriro nagomba turabe umuriro ingene dukwiye kuwuzigama, kuko hari abahungu bari bahawe kuzigama umuriro, barasamara umuriro bazimana, hama bagenda kurondera umuriro barahuye ahandi. Umuriro rero naho hari umuriro wose ntusa. Turi kumwe? Abantu bari bahawe kuwuzigama ni bene Aroni. Dusome mu gitabo cy'Abalewi igice cya 10. Igice cya 10 ijya murongo wa mbere. Nadabu na Abihu bene Aroni babira ibyotero byabo babishyira ku muriro, bashira ku mibavu, bayosereza Uhoraho ku muriro uvuye hehe? Urahuwe ahandi, uwo atabageze. Haza umuriro uvuye imbere y'Uhoraho urabica, bagwa aho imbere yiwe. Mose abarira Aroni ati ibyo nivyo Uhoraho yavuze ngo ukwera kwiwe kuzogaragarira mu bamwegera, kandi ngo azoherwa icubahiro imbere y'abantu bose. Aroni arumigwa. Yesu adufashe cyane. Yesu adufashe. Sinde rero Bibiliya ntabyivuga tuze kubimbaza,
kuko ndaze abantu hari n'ubwenge haravuga ikintu akadakuba ngo twaryohewe ngo none ngo kajya kantu wavuze kandi se he ngo mbavuga yuko murabona abantu barakunda marigara sigoro mugabo Bibiliya ntibivuga ayo bari bagiye mugabo bari bataye igikorwa baza handi umuriro bari bahawe kuzigama urabazimana hanyuma gutanga ibimazi hageze ngo bagende biyumvira ngo umuriro usa n'uwundi no namba umuriro ntusa n'uwundi Yesu nashimwe naho byose ari umuriro akarorero gusa ntitunaguhasoma murazi ko umuriro Nebukadineza yacanye guturira abantu batazemera gusenga ibigirwamana mbega abawugiyemwo bari abantu batatu yari Saduraka na Meshaki na Abedenego maze babatangira raporo ati abagabo w'abantu bakuru hari aye mu Isirayeli bavuga ngo ntibaroba kubara ntibasenga ibigirwamana umwami Nebukadineza arahambara arabatubako abatera igitsure aravuga ngo mbega Imana yoba kizamo ko yanze yobiyi murazi ko bahagaze kuko nabo nyene barimwo umuriro iyo umuntu arimwo umuriro ntiyemera ibintu byose bimukura mu Mana babatayo mbega barahiye ntibahiye rero naho umuriro witwa umuriro mugabo ntuwusa Yesu nashimwe cyane bavaye dusubira hano dusome hano rero hano tubona rero yuko umuriro bagiye kuzana umuriro uraho ahandi uwo uhora hatabageze batanga ko ibimazi maze hada umuriro uvuye hejuru mu ijuru urabayica babyumva rero reka tubwane rero ijambo kuzigama umuriro watandukanije abasenga Imana y'ukuri n'abasenga ibisego by'abayari utuzuga mu muriro Yesu nashimwe turakuraba ingene iyo umuntu ari mu muriro hari ibintu bitaza muri we hari ibintu bimubakure ibibi bibe kure yawe ibyifuzo bibe kure yawe hama rero dusome ijambo ry'Imana mazi neza igihe Imana yahamagara Mose mu gitabo cyo kuvayo cya 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo w'8 nigenda kuhasoma Mose yamaragira ariko uwundi munsi agirirwa ubuntu n'Imana yumva gobega mu mutima yigirwa imbere arengana aho yahora hagarukira ndakwifuriza kurengana kwigirwa imbere ndakwifuriza kwigirwa imbere wigirwa imbere wigirwa imbere mu gusenga wigirwa imbere mu gukorera Imana wigirwa imbere Yesu nashimwe aragenda yigirwa imbere amaze gusikayo yigirwa imbere abona umuriro waka mu gisaka ati ibi bintu nibiko kidatemuka aregera yumva ijwi rivugiye hehe mu muriro mu gisaka ati kuri inkweto aho hantu hagaze nahera Imana imukura kwicaha kuko yari yavuye hariya muri Egiputa anize umuntu ryari shaka mugabo ryabi wabo yari yabimenye ati ababisirayeli baramewe nabi hama rero mbona umwisirayeli n'umuyegiputa bariko baragwana azafata umuyegiputa sindaho yakubise yari yarize ibintu vya gisirikare rero umuntu yize ibintu vya gisirikare araza hakubita hari umunsi umwe abasuma bo muri Vumera hari abasuma cyane bugurura imodoka bakaza batwara amatelefone bakubita ku muryango ngo umuryango ngo ugiye wuguruye urabye inyuma bakataba twa telefone umunsi umwe rero ndababwiye mwasha ko mumenye kwiba ndozana no bapolisi bambaye civil bazobafata umunsi umwe ndabwo n'umuntu rero yambaye civil yigize kuba muri babandi babasirikare hama rero mu nyuma barugurura batwa telefone babirukako unge bafata mwenuko barafise habafata ngo afate ngo
leta telefone ya watu ananiua. Yafase mwene ukuguza yamuvuza yafase mwene hamuna kakagufa aratukumira amatelefone yose bose baragarukana. Rero uyo munsi ntibasubira kwegera imodoka yiwanje. Mose nawe rero aca akwise uwo muntu yarakomeye kuniga umuntu agasamuhamba wenyene. Mugabo biramenyekana umukeye sanga Abisirayeli bariko baragwa baratata ngo mwege mufikiko muri bamwe ngo hakari umuntu rero ari kwicaha ntawe umutinya. Ubwa mbere yakuri ibwami yari umwubaho. Hanyuma rero ninde yakwiza kuba umucamanza wacu ugomba gutukira nk'abamwindaga ibitabo yunize ukamuhama mu musenyi. Mose atashira mu ijana. Muranyumva ashira he mwahatahuye yiruka. Ariko naho byaruko Imana yari ifise umugambi kuri Mose, kuko amaze guhura n'Imana akabona ijwi rivugana na Mose riri mu muriro, yahawe imenyetso. Imana yongera kumutuma agenda hariya yavuye, agenda ari Mose agira kabiri yabonanye n'Imana. Agenda ari Mose afise ibimenyetso, atarahangara arinda gusubirayo aho yatinya. Yesu nashimwa cyane. Tubandanye hano rero ikimaze cy'umuriro. Umuriro utandukanije abasenga Bayali n'abasenga Imana y'ukuri. Hari abantu biyumvira ngo ni benshi ngo ni byiza. Mu gihe cy'umwami Ahabu abantu baraguye basubira inyuma basenga ibigwamana. Dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami mu gice cya 18. Pokea sifa Bwana, pokea sifa, jina lako napokea. Pokea sifa. Litukuzwe Bwana, pokea. Dusome igitabo cy'Abami cya mbere, igitabo cya mbere cy'Abami cya 18. Dusome ujya murongo wa 20. Maze Ahabu atuma guhamagaza Abisirayeli bose, bona bakamenye bakoranira ku musozi Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose arabarira ati, muzogeza ryari ko abanyamutujya nino? Asanga Uhoraho ari we Mana, nimumukurikire, naho nyene niyaba Bayali abe ariyo mukurikira. Abantu ntibamwishura ijambo na rimwe. Maze Eliya arongera abarira abantu ati, ni jewe jenyene nsigaye mu bavugishwa n'Uhoraho, ariko bakamenye b'Abayali n'450. Nuko nibaduhe amamasa 2 baheze bihitiremo iyo bagomba, bayibage bayizanjagure mu bikenye byayo, babigereke kwinkwi, ariko boye gushira ku muriro. Nanje ndabaga iya kabiri ndayishire ku nkwi nyene, sinshire ku muriro. Muheze mutakambire izina ry'Imana yanyu, nanje ndatakambira izina ry'Uhoraho, maze Imana iza kwishurisha kurekura umuriro, iza kuba ariyo Mana. Abantu bose bavuga bati iyo nama niyo. Yesu nashimwe. Yesu nahabwe icyubahiro. Aha tubonye rero agahenyuza kabereye Karumeli.
abantu bari barasubiye inyuma. Umwami Ahabu asinga ibishushanyo, abantu basenga ibigirwamana bose abagoberera kuri ivyo. Hanyuma Eliya nawe rero yari mu bibazo, mugabo yahagaze mu mwanya wiwe ahagara neza. Ndakwifuriza nahoba ibihe bibi uzuge mu mwanya w'Imana, mu mwanya wawe uzuge mu ruhande rw'Imana. Kuko kubye mu ruhande rw'Imana imiyaga ntizobura kubaho, imipfunda ntizobura kuza, ariko Uhoraho aziheza icubahiro. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero tubona neza ijambo ry'Imana ingene Eliya yabonetse akabagira inama. Ati rero jewe nsigaye ndi umwe, namwe muri 450. Rero enda bagira inama. Hepfo havuga ngo nibadane amamasa abiri, mufate imwe muyibage musekuke ku ngungwi, musekuke icaniro, mugabo kandi ntimushyire ku muriro. Nanje barampe yindi ndayibage, hama rero nsekuke icaniro, mugabo ushyira ku muriro. Hama Imana iza kwishurisha kurekura umuriro, izoba ariyo Mana y'ukuri. Yesu nashimwe. Kandi iyo umuntu yazime rero yiyumvira ko ari mukuri. Barasenze, Bibiliya ivuga ngo kugeza aho bavovota, kugeza aho Eliya babwira ngo nimutakambe ngira Imana yanyu yamaze urubanza, yafatiwe, yahuye ku bindi, kugeza ngo aho bikebagura. Bari barizeye Imana kwere y'ikinyoma, kwikebagura. Barikebaguye ngo Imana iza yabumva. Nibuza nibuka umuntu umwe yigize gusenga, yagiye ahantu agera gusengera umuntu agwaye nawe atakizijwe. Habo rero kandi ibisigo birabona. Aho rero ngo nawe uraze ngwewe apfa kwidadira kuko yarikiwe n'abandi ngo nawe uraze arasenga kugeza arahire irero y'igipagani, arahira Imana ngo niwo twumva ngamana aho twasengeye, ararahira Imana. Mugabo ibisigo nibikorwa boneki n'indahiro. Kandi ndakubwire wewe wagiriwe ubuntu ukamenya igifaransa, ntibikorwa mu n'igifaransa. Mabyumva? Wewe wagiriwe ubuntu ukamenya icongereza, ntibikorwa mu n'icongereza. Bikorwa mu niki? Agakiza kandi n'umuriro uva hehe? Mwijuru. Iyo basengeye igisigo ndumva ngo turahiye, mugabo nta gishirire baba batwaye. None umuriro ubuvuye hehe? Mwijuru. Tubandanye rero, abo bakamenye barasenga, ibyo bishego by'abayari birasenga, nta kintu cyavuyemo. Hama rero haragera ngo hageze gutanga ikimazi cyane kera. Ku murongo wa 30. Maze Eliya abarira abantu bose ati nimwigire hino, nuko abantu bose baramwegera, asanasana igicaniro cy'Uhoraho cyarahomvagutse, cyarahomvutse, araheza yabira amabuye 12 nk'uko igitigiri cy'imiryango ya bene Yakobo kingana. Ari wenyene ijambo ry'Uhoraho ryaje ko riti Isirayeli niryo ribaye izina ryanje. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha icyo gicaniro mu izina ry'Uhoraho, araheza yimba umuvo ukikuje icyo gicaniro, uburebure bwawo bw'amazevo bwuduzwa n'ingero 2 z'imbuto. Araheza akomanya inkwi, abaga y'amasa ayizanzagura mu bikenye byayo, abigereka kuri izo nkwi, maze arabarira ati nimwuzuze imibindi 4 amazi muyasuke ku kimazi cyo kozwa no ku nkwi barabigira. Ku murongo wa 34 arabarira ati nimusubire mu bugira kabiri, basubira. Arongera ati nimusubire ubugira katatu, barabigira kuno.
nyene. Amazi arasendera atembera hirya no hino y'igicaniro yuzuza n'uwo muvo amazi. Maze igihe cyo gutanga ikimazi cani kera kigeze, uwo muvugishwa n'Imana Eliya yigira hafi aravuga ati Uhoraho Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi menyekane ko ari wewe Mana mu Bisirayeli, nanje ko umusavyi wawe kandi ko nkoze ibi byose kubw'ijambo ryawe. Unyumvire sema, Uhoraho unyumvire, kugira ngo abantu bamenye ko ari wewe Mana, Uhoraho, kandi ko ari wewe ugarukana imitima yabo. Maze umuriro w'Uhoraho ucuratibuka uturika imazi so koswa na za nkwi na ya mabuye n'umukungugu urigata na ya mazi yari mu muvo. Maze abantu bose babibonye barunama bashika hasi baravuga bati Uhoraho niwe Mana, Uhoraho niwe Mana. Maze Eliya arababarira ati nimubafate abo bakamenyi b'Abayali ntihagire ucika n'umwe. Barabafata, maze Eliya abamanukana ku kagezi Gishoni abishirayo. Imana irakomeye, Yesu nashimwe. Naho woke n'ibindi byose nibisanzwe, mugabo ntubuze ukene kuba hafi y'Imana. Eliya yagumye hafi y'Imana mu gihe kibi, mu gihe abantu bari baguye bati Imana. Hama rero aguma hafi y'Imana. Aha tubona ngene umuriro watandukanije werekanye abasenga Imana y'ukuri n'abasenga Bayali. Hanyuma rero tubona neza ngene Eliya yasenze ngo bimenyekane, kandi igicaniro ca Eliya n'ivyabayali byari bitandukanye mu kintu kimwe. Aba babayali igicaniro cabo nta mazi bari basizeko, ariko Eliya kugira ngo yerekane yuko ari Imana n'amazi yaturira, abatuma kuvoma, baravoma bashyira mu muvo. Maze amaze gusenga umuriro ukamanuka usuturira amabuye n'ikimazi n'amazi arigata. Babandi bose basha barunama ngo Imana ni yande? Ya Eliya. Imana ni yande? Ya Eliya. Hanyuma rero nagomba rero tuvugana rero ikimazi cy'umuriro. Twabonye ngo hano umuriro watandukanije ibishegu by'Abayali n'abasenga Imana y'ukuri. Nagomba tuvugana rero ibintu bitinya umuriro biriho. Mabona iziko rizimye, ibintu umuriro wazimye muri we, ivyahora bimutinya biramwegera. Mabyumva? Biramwegera, ivyahora bimutinya biramwegera iyo umuriro wazimye. Mabona iziko ino mabona twarateye imbere, kandi Imana ishimwe ko twateye imbere. Si benshi batema bagicanisha inkwi, benshi bacanisha amakara, abandi bimwe by'ubuhinga bwa none, amakwizinere siko none, amamashini. Ibyo ni byiza, ariko kandi kera kugira ngo abantu bazigame umuriro hariho inkwi zikomeye. Hariho rero inkwi zikomeye bashira mu ziko. Hanyuma rero haje baheze gutunganya imfungurwa kugira ngo ejo badosanga umuriro ukirimwo, hariho ibiti bivumbiko. Yesu nashimwe. No mwishengero ry'Imana hariho abakristo bitwa ibivumbiko. Naho hoza ibihe bigoye, ibivumbiko byama biriho, umuriro ukawusanga ku mugatora. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero iziko ry'ikirundi iyo umuriro wazimye, imbeba zikamya ko umuriro wazimye zirahaca. Hariho ububwa bwitwa imikoma. Ububwa bwonze
sinze niyo sinze n'abakako babutunga bari bufite bashebuze ububwa bwageseye ahantu rero umuriro wazimye bwaragenda bukizingamwo mwiziko ahantu hazimye umuriro ariko ahantu hari umuriro nta gikoko kihegera turi kumwe nta gikoko kihegera iyo umuntu rero umuriro wazimye ibyo yahora atinya aravyubahuka iyo umuriro wazimye muri we agatangwa guswaganya akaresha bitari byo kandi ahazwega abakozi b'Imana ngo dusenge kuko nk'abantu bavuye kure tutabazi bageze ni Bujumbura araza yigira umusore akigira umusore no murabona ino baroga ntibarima ruguru avuye kurima atahanye inkwi none yose nabindi ariko umupagani niko amera ataraba ku maguru kabona amaga ega nje narahazwe narahazwe ari umuntu yigize umusore ngo none nagomba rero ngo munshingire kuko Imana ngiriye ubuntu ngakizwa mude munshingire mugambo mbona ngo ndamurabe kabona afite imyaka myinshi none nibyo ni byiza Imana ishimwe ntumuntu atera imbere iyo yizeye Imana ikamushyira ku yindi ntambuko none nta muntu mbarire nta muntu mwigeze ku bana ngo twarabanye ngo umugabo yambaniye nabi ngo ndamuhunga waramuhunze none wowe warihanye waramuhunze ahubwo rondera umuceri n'amavuta byose by'ikizungu uduge muhira none ko wakizizwe Yesu nashimwe ega utwo bashingira baduhenze none ubu rero turatohoza ubu ntavyo kwihuta ngo ngomba nihute ngo mukwezi nk'ubugoye mukwezi kwa mbere kugaguhere ngo mukwezi kwa kabiri mu mwisho ngo ndobe ngize ubukwe ntavyo kwihuta nikubanza kurugira amatohoza Yesu nashimwe tuti imbere rero umuriro iyo umuntu wazimye muri we yahora akora ibikorwa by'Imana nikigira cuma arakirya kuko beri iki umuriro muri we warazimye Imana idufashe tuzigame umuriro iyo umuntu arimo umuriro w'Imana mabona hari ibikoko byinshi no uvuga amazina nk'ibinyabwoya abandi binyabwoya ngira ni bake ibinyabwoya murabizi harabade binyabwoya birababa mabyumva rero ahantu hari umuriro birahagenda hatagira umuriro wazimye birahaza ariko ahantu hari umuriro nta kinyabwoya kijayo umuriro wazimye umuntu asavuga ibyo yahora atinya kandi birivuga ngo ijambo risushwa n'impwemu kuri wa munsi abantu bazoribazwa birivuga ngo uvuga ijambo ryiza ryose ryo gukuza uryumvise ngo biheshe abantu b'Imana ubuntu bw'Imana Yesu nashimwe tuzigame umuriro nitwazigama umuriro tuzogenda tuzovuga ubutumwa kubera turimwo umuriro w'Imana Yesu nashimwe narabonye mu 82 kubandanya nama ngarukira imbere y'agasho abantu bihanye hanyuma base bamfata ngo kandi rero ibintu banyagiza byari byo bavuga ngo nigisha ubugararizi none abantu bari mitabe bakagana ibiyoga bakaza ko bapfumu hama bakabiheba umuvyeyi wiwe agwaye ngo ngira ko umupfumu ntagende kuri bo batari bamenye Imana bwari ubugararizi umunsi unasanga bariko barabafata ku mugoroba ku wa gatanu bariko barabafata tandashika nteka kurira igiti mu mashami curire cyose fata jewe ivyo mahora nizo nabibigishije nuko nari mwiki umuriro n'ahandi natanshimba siko none hama rero ngo dusinyira ko abantu ubatwatse ntego cyane zana urupapuro narasinye hafi da rutabure
hama kuwa mbere rero ntaziruka kuri komine kumbe rero bagiye kongeza abapolisi barabafata ndavyuba ko baje kubafata ndabaroreraho hama rero basa baraza ngo ngiga wa mwarimu twarondera ngo ari ngaha ntinaze kera nyakuwa ndi ngaha nabaroreye numvise ko magiye kubikorwa byo gufata abasenga ndi ngaha hariho umugore rero twasengeye hari abantu bari fasi baroga kweli uyo mugabo yari umurozi kashisha tugiye gusengera madame wiwe nsanga umenga ni wapfuye none wewe mugabo unza kumamagara umuntu yapfuye banze wihane wewe ivyo wandi vyihane hama rero tumune gusengera umuntu yapfuye ngo yangoze we mwari ntazodufa kweli ngo nafise ibintu ngango amwe ubikora ko tufa ninde yaguheze ninyereka irafise agakono karimwe biheko nibindi none bwo ibyo bintu byawe bimeze gute ngo ubikoze ko haza inzoka hakaza insazi hakaza inzuki bikaguta wopfa ntipu ndandaririmba yandirimba kuna nguvu ya ajabu kati damu ya Mwokozi kuna nguvu ya ajabu kati damu ya aranyereka mugabo nawe yene vyo akigirwa inyuma abo ndabifashe ndabitwaye ahabona ndiyumvira nkabitwara ku rusengero avuga yuko ndamutwaye imari none rero reka ndabiturire ngaha kwirembo giwe nsenye inkwi ndabikubuta mugabo hari ibintu byananiye kumena mugabo munavoho bimenetse by'amasupa ngo bitubuhinda cyana birasha hamure ntibande wihane rero neza bimwe twabikuye marihana ati ziwe rero mugabo sinaroga mugabo narihora tipu wararoga hanyuma rero bimaze gusha hama turasengera yagira ngo umugabo wari bungenze kuko nabanyene bararogana kweri barihorana aba yaravuda bapfuma wapi gusenga ipepu ibintu bimeze nk'urubura byamuvuyemwo nk'ibiro 3 nta mwana yeraba bari bagukondese mugabo rero bagiye gufata aba bantu uyo mugore azamwo aje ngo nimurekeye ngo twagendewe n'Imana nayi narapfuye mugabo bansengeye narazutse raba mbere Imana yarampaye umwana nguyu aramusimbagira indera ya musitanteri Yesu nashimwe muzigame umuriro w'Imana Yesu nashimwe niwe wamumuriro w'Imana uzorengana ibiguteye ubwoba uzorengana uzohagarara ushingira intahe Yesu nashimwe cyane hamunyuma rero umukuru araraba none abantu basengera abantu none hari umuntu twibazwe twasengeye abantu barakira none nsengeye abantu bagakira ni terambere ry'igihugu badora ibijumbu bashore mu isoko batake taxe communale communitaire imbere none iryo si terambere niba bata ko bapfumu babiba community zotera imbere izoba irimwe abanywa rumogi n'abarozi hama rero mu nyuma rero iyo nta mu muriro natanze ugumira mu nyuma ngo mwari ngo twara abantu bawe baze nyuma yanze nzi imbere ntera indirimbo womega tuvuye mu gikorane kuna nguvu ya ajabu kati damu ya Mwokozi kuna nguvu kati damu umuriro w'Imana tuzigame umuriro w'Imana
umwigemwe ari bw'umuriro w'Imana ntakangwa n'amadolari, kuko abahungu iyo batagira umuriro w'Imana bamwe yaraguye atagenda agakota imodoka iri klimatize, babyumva rero n'akadirimbo agatahindura ijwi ngo sheri yebeshe wawe ryari atari guswaganya. Rero umukobwa atagiramwo umuriro ngo abone imodoka irimo klimatize, yemwe akasa muri mu magage hakaboneka, ariko umuntu ari umuriro w'Imana Yesu nashimwe aritonda akihagararako. Yesu nashimwe. Je nigeze kwirukana umukwe muganarihe mugasi umukwe ntiyari umukwe nefise umwana agide mu y'umunani, hama rero umuntu azana akamoto kazeho kuki kari kigiye kari kakomeye gose, ashika mu rugo niko niterera amashurwe ku mbuga, hama rero ngo aranga ko kavako agomeza ndahora, hama ngo muta nisa yumva yagira ngo ndumukozi waho hantu ngo wondondera aho ngura dufanda. Ibyo si kosa, hari utuma sebuka kudagura amafanta. Timanira murabe umugabo ingena swaganye aguma kuriko gatigita nibega muronderande kandi nifite intebe kere kandi nzita vrema yari kwishyira nkamwicara ku ntebe, mugabo agwa ko kamoto ngo narondera ngo umuntu yitwa naka siramuvuga izina, mugabo n'uwi wande yitwa Vera, nawe yari mu mwaka w'umunani. None mu mwaka w'umunani azoba uwize cyangwa umurimyi cyangwa bazomwita nguki? None urondera niho wase nukuruka iyo moto ukakwitera ku ntebe mvuge kabiri wirutse, murabona Yesu nashimwe. Umuntu arimo umuriro ntakangwa n'ibitigita, ahagara neza mu ijambo ry'Imana. Naramwirukanye ariruka ngo arahamba ngo ujye ni wese ngo aragoye mugabo. Hari umuntu atohagarara urugo rwiwe ngo mwe naho ndumukizwa ntuza kukunona mu rugo rwanje ndagufukuza maramoza nenda. Yesu nashimwe. Hamunyuma rero ndavuga nti rero nimba yarakwemereye rindira aheze kwiga ishuri aheze uzogaruke, mugabo afise iki diplome, murabona. Niho rero barabahenda abantu bagati ishure kubera ivyizigiro byo byarahe, guma rondera umuriro. Yesu nashimwe. Ibi dehesha byaragwiriye, amajambo yagwiriye, ibintu bitandukanye byagwiriye, ariko tubakwiye gusaba umuriro w'Imana twogwa muri wo. Yesu nashimwe. Nkaje wewe twega aho dukorera baradi gutekenika mugabo, gutekenika murabyumva, kuroga ntibaruka ngo basigaze. Ugiye mu ntegere ukagenda ujya ibya pati ugenda muri bajye bayisilamu ugira baba barakurimura. Bisaba kuba hehe mu muriro, bagatera nawe ugatera, bagatera imiti nawe ugatera mu masengesho. Yesu nashimwe. Kandi isengesho ry'umunyamuriro rigenda rirakumuriro. Nabariya nti rero ndabagira inama, mukabona muri ko barondeye izina ry'Iwande ngo barimenye ngo bitwari kuzimu, ndabyumva nzampaga muri mikoro ntizewe nitwa Pastor Vena barandaje, mugabo sindogo ntimwiga muratohoza uko niko nitwa, mugabo gapima bizobagaruka ko bizobaniga kahange. Base bagenda baridadiya, umugore w'umurozi umwe hambaye bisabira munika ngo tena pastor ari bisema abantu tutayisha. Yesu nashimwe. Ubu rero naho bigenda gute
murazi yuko turi mu ruhande rw'Imana. Kandi igihe kimwe pasiteri yaraje, uyu pasiteri aje bazana umuntu wo muri we yasaze, yarabamaze n'ingumu, abatera imigere, bagenda kwa muganga ati po haro mwakira mwene uyo yo tumarira ibintu abantu bose yo bamara batemudana ku rusengero. Nababwira mwege muraka mu rusengero ni umugumye abakubita ingumu. Mugabo rero condition ni mwinjira mu rusengero mwese dusenge mubona. Basebana ati nakundi none hako umuntu wasafa barinzira mu rusengero. Barinzira mu rusengero pasere ngo uyu kwari kumwe. Binziye mu rusengero tutangura ikikogwa cyo gusenga Imana. Yesu yahawe ububasha bwose mwijuru na hehe no mwisi. Turasenga Imana umusazi bwoyene asarakira. Nzabona badugize ibiganza. Siniribambia Yesu wao na uwezo wa ndugu. Yesu nashimwe. Nubumwa emuze bahora baza Nikodemo kada mwijoro. Ariko namahoro. Yesu nashimwe. Uwundi mugabo rero iyo bari umukomisiyoneri wabo adangwa gukizwa kugira ngo adushikire ingene adodutikenika. Turiko turasenga mu rusengero. Mwami Yesu ari no muvuba. Mwami Yesu ari no muvuba. Hamwe umurudere sarada rero asa umukuru bari nimhemu mbi kurira ku rusengero atagira ingazi. Haza polisi. Baje bagenda bakizura mwijoro. Mwemwe we wa mugabo ngo turagukorora n'urusoro. Baje bariko barasenga ni bero turabaza. Wewe ngaho oye urondera iki? Uwo mugabo yaravyibushe gwari runini uwo agenda umenga yagwaye sida imwe yamvako. Kweriki yuri haturirwa. Ukindi gihe bazinama ngo baturoge ngo badutege batumare. Tando nka message ivuga ngo abazokuroga bazovyima amaguru. Ndagenda bwo butumwa mugipima mutavimba miguu. Yesu nashimwe. Murondere muzigamiki umuriro. Yesu nashimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ebu muziga mu muriro. Hamarero mu nyuma rero nina message ivuye ku Mana ko bazovyima amaguru ni bapima. Ndandasemberera ngo mugipima akazi yenu mutavimba miguu. Ewe baravyivye amaguru. Ababikoze zine bambiye kama mutayisha. Nabo bari ibintu bibiri ni mwihane. Mutihanye mwiruke. Twagura karere. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Naho biruko naho turi bake turiko turubaka urusengero. Kandi tuzosengera hejuru apana hasi. Kuko hari umusigiti impande. Tuze dusengere hejuru turabere ko badodukura yo hejuru yabo. Apana bango baturabire ha no twe tubarabire nkaha. Nabari abavuze bitari mwe muravyiga neza mu kuvuza gitari muze muga muze muvuze. Yesu nashimwe. Tuzigame umuriro wiki w'Imana. Hari ibintu byikwega bigenda murabona iyo hace itara nk'imwijoro haraho haza ibintu by'ibisazi nibiki biyumvira ngo itara nta kiyo kiriko. Kera hari amatara twacana nze narita agapagani ako ntako mumenya murakamenya. Simpunze nkava mu Kabeze ngahungira mu Kanyosha. Nari bise amatara mugabo ntawongana amatara. Kara agakoroboyi basamwe murembe. Ucaje kaduza imyotsi.
abantu bakazana ibintu bivye ngo mwarimu ngo heye ngo naho ata amafaranga wowe ufise uzoyaduha. Singura ibintu vyibwe, sinjyama ku matera yibwe hama nosenga. Nemera iyi myose y'agapagani mugabo senga Imana, Imana ivyumve. Yesu nashimwe. None rero naho sinsukwirata mugabo nazewe ndafyonda ku kibambazi amatara ngo afya. Murabone. Yesu nashimwe. None iyo nzana ngo n'amatara y'ibiyo yibye sinaba nihumanije. Zigama muriro. Uzigama muriro w'Imana uzotandukanya ivyera n'ibitera, ivyabayari n'ivy'Imana, umuriro uzobitandukanya. Mugabo ni kwa uzigama. Yesu nashimwe. Tugomba dusenga Imana. Umuriro wacarimo. Rondera inkomezi zo kuzigama umuriro. Nta vyagutinya bisigaye bikubahuka kubera umuriro wazimye. Ntabyo watinya usigaye ukora kubera umuriro uri kuzimana. Turaguhaye ka twanye imbere y'Imana dusenga Imana. Tuno imbere y'Imana duhaye kaze umuntu uvuga ati jewe byose hari ibintu biriko biragorana. Ndagarutse Mana umfashe kugira ngo umuriro muri jewe wongere wake. Ivyo natinya sigende bikora. Iyo umuriro wazimye umuntu ninjya adisengera amaze kuzirya. N'amasengesho arakama, umwete ugakama. Kurondera Imana bigahera. Gukorera Imana bigahera. Ariko iyo umuriro uri mu mukristo, mu vy'Imana araguruka, mu vy'Imana arabandanya. Kuko twizigiye ibizoba, twizigiye kuzobona ivyasezeranywe, ariko n'abantu baziganye umuriro w'Imana mu bugingo bwabo ntuzime. Tugomba dusengere aba basabye n'abasabye kade b'Imana. Turabarorera mwese mushike hano dusenga Imana, kuko Imana yacu iri mu ijuru yazadukunda kandi yatwitwararika. Ne maya Goligotam nika ne matere nayami derene maya kutosham ne maya Goligotam nika mama halekuwane nayami derene maya niri pofika Goligotam nika iona okom ne makuwa kama ne maya jabum ne maya Goligotam nika halikuwa ne matere
turahaye kaze umubwiriza hano asengere aba bantu bazi gutunganya ubugingo bwabo kugira ngo ibyazimije umuriro muri bo byirukanywe kandi umuriro muri we wongere wake. Pastor Gerard kaze mubasengere Imana. Yesu nashimwe. Mana data wa twese uri mu ijuru, Abalewi igikorwa cabo cari cyo gicaniro, babarirwa ngo umuriro wo ku gicaniro uze wame waka ntuzime. Natwe muri iki gitondo turose ijambo ritubariye ngo kuzigama umuriro. Abawurose bawuzigame, abatawurose bawurondere ukiboneka. Mwami turagushimiye igikorwa c'umuriro twumvise. Umuriro ngo utandukanya abasenga bukuri n'abasenga atarabukuri, kandi n'ibikorwa tugukorera ijoro n'umurango Bibiliya ivuga ngo bizohishuranwa n'umuriro. Umuriro nibuzobigeza ico birimwo. Kogwa c'umuriro ni kogwa gikomeye cyane. Abantu bari imbere y'Imana, iyo umuriro uri mu muntu hari bitegera, hari bitinya, hari bija kure. Inyenzi ntizegera ahantu hari umuriro wogira ngo nta nimwe ihari. Yego ibitangurirwa ntivyegera. Mwami Yesu, aba bantu bari imbere yawe hari ibyabegereye, hari ibyabagiriye nabi mu mitima yabo, hari ibyabononeye umugingo kuko umuriro wari kure. Umuriro wabaye kure, abari bawufise urabazimana, bagenda n'umuriro w'umurahurano, bagenda n'umuriro atari wa wundi wari warabagiye kuzigama. Mwami Yesu turabasengeye ngo ubagirire imbabazi, imbabazi z'Imana zibe kuri bo. Ibyo bononye, ibyo bakoze ukutariko, ingingo zabo zononekaye, reka umuriro w'Imana ube kuri bo, reka imbabazi z'Imana zibe kuri bo, reka amaraso ya Yesu abe kuri bo, reka ubahindura ibyaremwe bishasha, reka ibyakera bihere. Mu izina rya Yesu Umunyanazareti turabasengeye, begere aho imitima yasanzaye uyegeranye, aho imitima yavunaguritse uyunge, aho imitima yapfuye uyizure. Mu izina rya Yesu Kristo uracari kugikorwa, na kino gitondo uri kugikorwa, ntabwo mukina muri kugikorwa. Wagiriye inama abantu ku muriro w'Imana udakwiye kuzima, umuntu akwiye kuwugumya. Abigeme bawufise banesha ibisigo, abisore bawufise banesha ibisigo, abagabo n'abagore bawufise banesha ibisigo, ibisigo by'ibyaha bigakimirana bigasubira inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo turabasengeye Imana, wongera uborohereze Mana. Haleluya, haleluya. Umuriro w'insinzi kuri bo, batsinda ibyabanesha, ibyabagiza abaja, ibyabakandagiye, ibyabazingazinze, ibyabateye ubumuga, ibyabateye kuzingama, ibyabateye ubwubwa. Mutakatifu nubagirire imbabazi, nubuhagire. Amaraso ya Yesu Kristo arakomeye, ayo maraso ya Yesu Kristo ni meza, aracafise igikorwa n'aya masaha ariko arakora kuri umuntu wese yemeye, umuntu wese yicishije bugufi. Urakoze Mana kubagiriye imbabazi, urakoze kubatunganije muri byose. Tugushimiye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amina, amina. Mugifukamye aho muri, tugomba dusengere abantu bafite ibibazo mu mubiri, ingwara. Hari ingwara muhagurukaho muri. Hariho umukenyezi umwe yari afite icyago maze yifuza gukora ku buyonga bw'impuzu za Yesu. Naho hari abantu benshi aramenera, ukwizera kwawe kumenere, gukore kuri Yesu,
kugira ngo ingorane ufise mu mubiri wawe ziveho, kandi Yesu arashoboye, kandi ashoboye byose. Kuna nguvu, nguvu ya ajabu katika damu ya Mwokozi. Kuna nguvu, nguvu ya ajabu katika damu yake Yesu. Hari ngome zizitangaje mu maraso ya Yesu. Hari ngome zizitangaje mu maraso y'Umukiza. Kandi Pastor Alexis asengere abagwaye n'abandi bafise imisozi, Yesu ahomvore impome n'amayeriko. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ijambo ryawe, turagushimiye n'imbabazi zawe. Abaje imbere yawe bafise ibyabagoye umaze kubibatunganiriza, urabaharira. Uyu mwanya ni umwanya wo gushingishiriza ijambo ryawe ibitangaza n'ibimenyetso. Nijo gituma tukweretse abawene data barwaye, bahagurutse bakwizeye. Ufise ijambo wavuze ngo jewe nahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Umaze gutsinda urupfu, umaze gutwara ubumuga n'indwara zacu zose mu mubiri wawe, umaze kubitsinda ukabiheza ikuzimu, uratangaza ngo nahawe ububasha mu ijuru no mu isi. Turazi neza ko uyu mwanya uri hano. Tunganya ibi bibazo, tunganiriza ababene data bazanye indwara imbere yawe, urashoboye. Hari inkomezi mu maraso ya Yesu, bushobozi bw'Imana ngwino mu izina rya Yesu. Izi ndwara zose zubahe, zica bugufi, zirekura abantu b'Imana. Yesu, abantu wapfiriye, abantu wacunguye, turasabye ngo babohore kuri uyu musozi, bigaragare kuri uyu musozi, bimenyekane kuri uyu musozi mu izina rya Yesu. Uhakorera ibitangaza n'ibimenyetso, bigaragare kuriho, bigaragare kuriho. Cana umuriro wake, ibisigo bishe, abadayimoni bashe, impemu mizishe, barozi baboroge mu izina rya Yesu. Ubushobozi bwose bw'umwiza bwose bufatwe mpiri, gikorwa c'umuriro gikoreke, abantu bagende banezerewe. Kandi hari n'abafise imisozi bahagaze imbere. Ewe wa misozi we, turagutangarije ko Kristo Yesu ari ku ngoma. Hunga, cika ibiyaya imbere y'abasabyi b'Imana, bishurwe. Muntu wese afise ikibazo atahe yishuwe, uko kingana kose. Ubushobozi bw'Imana bugicishe bugufi, imisozi itembagare, ibibambazi bisenyuke, ivyigira Yeriko byose bisenyuke mu izina rya Yesu. Abasabyi b'Imana banezerwe. Urakoze Mana, urakoze kukoze ibitangaza ku bari hafi n'abari kure. Tubisenze mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Mukiraho nyene isengesho rigira gatatu. Yesu nashimwe. Hari abahwanye n'ibihe
maze amavuta hagwamwo ibisazi. Imana zo kutugira vidage. Yesu nashimwe. Amavuta mashasha. Ninagomba amavuta mashasha. Dusenga Imana. Yesu nahabwe ishoro cyane. Abahwanye n'ibihe ubugaragwa bituma amavuta mu bugingo bw'abakama. Ibyizigiro birahera, imigisha irahera, ariko iyo umuntu azi imbere y'Imana yimenye bivuga ngo musabe ico mugomba cose kitobabera kuno. Tugure ibiganza byacu imbere y'Imana dusenge. Mana data wa twese uri mwijuru, turagushimira mwami gishengero ryawe udukunda, wazanywe no kuturondera nguzo tujane mwijuru, ariko turahura mwami mu nzira n'ubugaragwa, turahura n'ivyumisha, turahura n'amajambo, turahura n'amageragezwa, bigatuma Mana insazi ziga mu mavuta. None uyu mwanya mwami ongera uhedagira ishengero ryawe, umwe wese mwami mu bugingo bwiwe yongere kumva amavuta mashasha avuye mu ijuru, mu izina rya Yesu. Bagende ntibaruhe mu izina rya Yesu, ibyo barondera byose bibafashe banyerere mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana igira neza muri byose, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo tubisabye, amen. Mwami Yesu Kristo abahezagire.